itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu ku mwaka ni umunsi mpuzamakungu wahariwe ONU mu vyerekeye amategeko yo kuvugisha ukuri no mu guharanira agateka ka zina muntu twisunze amabi y'agahomerabunwa y'ihonyanga ry'agateka ka zina muntu, eka no gushira imbere amategeko y'ukuri hamwe n'ay'ubutungane. Intumbero y'uwo munsi ni iyo gufasha kugira abahohotewe aribo twita les victimes mu mabi y'agahomerabunwa bashobore kuzurizwa, bashobore kuronka ubutungane. Ikindi naco nuco gushira imbere amategeko ashimikiye ku kuri n'ubwo butungane. Rero uwo munsi mpuzamakungu ushitse mu gihe mu Burundi amabi y'agahomerabunwa yirirwa arakogwa ukamenga ni nk'imfungurwa z'abarundi, tufatiye ku abantu birirwa baragenda amazima yongo, ubu vyasubiye kubura, tukisunga abantu bicwa bacaguwe, les assassinats ciblés, abafungirwa ubusa, ababorezwa igufa, eka nabo bose usanga utwabo tubatwaye bitisunze amategeko. Rero ivyo vyose bikaba mu gihe hari ukudahana, hakaba n'amajambo meza ashikirizwa n'abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu, ariko ugasanga adafise ibiyakurikiza ngo ashirwe mu ngiro koko kugira abakoze amakosa bahanwe, abo bose baba bashoboye kunyuruza itunga rya leta canke kwicira abandi bantu ubusa. Rero muri kavibu umuntu aravuga ati n'ibi bihe bigeze mu gihe amahera y'amarundi yataye agaciro, hari inzara mu banyagihugu, ivyo vyose bigatuma ata cizere abanyagihugu basubira kugirira indongozi zabo. Ibi rero ni ibintu bibaye mu gihe kandi ubona koko ubutungane ataco buriko burakora, kanatsinda n'itariki 24 z'ukumunani mu 2024 igihe umukuru w'igihugu abonana n'abacamanza yarivugiye ku butungane bwugarijwe n'ibiturire, bwugarijwe n'akamwana wa mama, ugasanga rero kuri twebwe ubwo butungane bwabaye igikoresho byo guhana uwo wese atavuga rumwe na leta, yaba abamenyesha amakuru, abaharanira agateka ka zina muntu, n'abatavuga rumwe na leta, n'abandi bashobora kwibaza ko baruka ico twokwita les opposants s'opposent. Rero muri kavibe tuvuga tuti abahohotewe imiryango yabo bareme, kuko hari amadosiye menshi yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha, kandi intahe izoteba iganze. Rero bagume badenonsa, bavuga, badoma ku rutoki ibintu vyose bitagenda, amabi y'agahomerabunwa, kugira bashobore kuzurizwa. Kandi muri kavibe turaba imiryango iruguruye, uwo wese yoshobora kutwereka amabi y'agahomerabunwa ariko araba, kugira ashobore kuronka ubutungane buciye mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha, ico twakwita justice internationale, ararekuriwe ko yoza tukamwakira.